Ndabaramukije bene data abakunzi b'umwami wacu Yesu Kristo mwese abankurikirana ku isi yose aho muri ndabaramukije amahoro y'Imana data nabane namwe mwese wo muri kumwe hano ni Françoise Habonayo ndasubiye guha icubahiro Imana data wa twese kuko asubiye kutwemerera kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Urakoze mwami Imana data wa twese ubyagiye ku ntebe yawe y'ubwami, ndagushimiye cyane ko usubiye kutwemerera ko tuganira na bene data ku ijambo ryawe. Nuko rero mwami Yesu ngwino ubane natwe, kwemu wawe yera adushoboze kuvuga ico ugomba kuganira n'ubwoko bwawe. Urakoze kubikora gutyo, ico twase ni Satani n'ibikorwa byiwe byose mu izina rya Yesu. Mwami Imana udushigikire, mwami Imana utugirire neza, uduhezagire kandi uhezagire mwene data aza kumva aya majambo amugirire ikimazi mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Haleluya. Turashimira Imana nkuko tumaze kubivuga kuko ariyo iduha kubaho, iduha guhumeka. Hanyuma iyo umuntu hariho icyo akwiye gukora no gushima Imana muri byose. Yesu nahabwa icubahiro. Rero uyu munsi ndagomba kuganira namwe ku ijambo rivuga ngo Imana irashitse ico yavuze. Haleluya. Imana ico yavuze iragishitsa. Kandi inzira zigushikana zigushikana ahica Imana yavuze, inzira zigushikana kuri ico kintu Imana yavuze ni Imana nyene zifise mu ntoki. Imana ivuze ikintu ikivuga ubu ikakwereka n'ico kintu kizoba, ariko hagati haba hari ibintu byinshi cyane bishobora kuza mbere binakwereka yuko ivyo bintu Imana yavuze bidakunda kuwo bishikira, ariko Imana yacu niyo kwizigirwa izibishitsa. Imana nishimwe. Rero tugiye kuganira ingene Imana ishitsa ivyo yavuze, tuwishimikije ijambo ry'Imana riri hariya mu Itanguriro igice ca 45. Turaza kuvuga aya majambo n'amajambo tuzi, n'amajambo tumenyereye, n'amajambo twasomye, n'amajambo avuga ku nkuru ya Yosefu. Yosefu igihe agurishwa na bene nyina. Ni kuki bamugurishije? Bamugurishije kubera yuko bamugiriye inzigo y'iki y'ivyo yarose. Ivyo yarose byabateye kubona yuko biboneka ko yishize hejuru, biboneka ko yishize hejuru, biboneka ko avuze ko bene nyina bazomwunamira, ariko kandi bakaba batabishaka. Mwama dufashe, reka dusome rero. Dusome Itanguriro 45 ku murongo tuhere hariya ku murongo wa 4. Yosefu abarira bene se ati nimunyegere. Baramwegera. Aravuga ati ni jewe Yosefu mwene so, umwe mwaguze ngashogwa muri Egiputa. None ntimubabare ngo mwirakire kuko mwanguze ngashogwa ino, kuko Imana ari yantumye mbitangira imbere ngo mbe kirokora. Ku murongo wa 6. Ikigoyi kimaze imyaka 2 mu gihugu, kandi hacasigaye iyindi myaka 5 batazoruha barimamwo canke ngo bimbure. Imana niyo yatumye mbitangira imbere kugira ngo ibabogore mugire ico musiga mw'isi, ibarokoze agakiza gakomeye. Imana ishimwe. Yosefu arabibwira ati ni jewe wa wundi mwagurisha. Dusubiye inyuma gatonya ku nkuru ya Yosefu. Yosefu ni umwana wa Yakobo, kandi Yakobo yari afise abana benshi 12 ngira. Hanyuma kandi abo nabo ntibavukana bose kuri mama umwe. Rero Yosefu yari afise abandi bavukana mugabo badasangiye nyina. Rero abo rero
Bibiliya iratubwira ngo baramwanka kandi yari mutonya muri bo. Hama rero umuntu yibaje ati none bamwankira iki? Bamwankira kubera badasangiye nyina? Ntawo bimenya, ariko ico bamwankira coco cari kihari. Dusomye hariya mu Itanguriro 37 ku murongo wa 2 haratubwira uko byari bimeze. Haratubwira icatumye bamwanka. Ku murongo wa Itanguriro 37 ku murongo wa 2 haravuga ngo iby'urubyaro rwa Yakobo nibi: Yosefu amaze imyaka 17 yaragirana umukuku na bene se, kandi yarakiri umwana kuri bene Biruha na bene Zirupa bakase, kandi yama abarira se inkuru z'ibibi bakora. Icambere bamwankira, urumva ko yama ariko arabarega avuga ibibi bakora. Kandi turabonye ko yari muto, myaka 17 yaragirana ngo n'abakuru biwe, yaragirana n'abakuru biwe. Kandi urumva ko bari basangiye se, batari basangiye nyina. Hanyuma rero ku murongo wa 3 Isirayeli yafyinisha Yosefu. Isirayeli hamumonye ngo ni Yakobo. Yafyinisha Yosefu kuruta abana biwe bose, kuko yamubyaye ashaje. Amubaririza umwambaro muremure w'amaboko. Yaramufyinisha nk'uko dusanzwe dufyinisha abana bacu, cane cane ngo kuko yari yamubyaye ashaje, yaramukunda cane gusumba abandi, ngo aca amubaririza impuzu y'amaboko maremare. Bakuru biwe rero babibonye ngo barushirizaho kumwanka. Ku murongo wa 4 ngo bene se babona yuko se amukunda kumubarutisha bose, baramwanka, ntibaba bakimubarira neza atari kumuhirika. Ntibari bakimuganiriza neza ko bamaze kubona ko se amukunda. Aha rero nitwe bw'abavyeyi kwikebuka. Hari igihe ukunda abana ukamurutisha abandi, bigatuma bene nyina bamwanka kubera bene se, canke bamwanka kubera nde? Kubera uko kuntu umwana uba wamufyinishije ukamurutisha abandi, kandi nabo bakabibona. Imana idufashe. Rero Yosefu ico yazize ni iki? Turi kwijambo rivuga ngo Imana irashitsa ivyo yerekanye. Yosefu rero yari yararose inzozi. Reka turabizo nzozi yari yararose ni inzozi nyabaki. Ku murongo wa 5 Yosefu arota inzozi, azirotorera bene se, barushirizaho noneho kumwanka. Arababwira atenda nimwumve inzozi narose dutekera imikama y'ingano, uwanje mukama uriyegura urema, maze iyanyu mikama iraza ikikiza uwanje irawunamira. Aha rero ngo ibyo bintu birabashavuza rwose. Ngo bene se baramubaza bataho, ni wewe uzotuganza? Ni wewe uzodutwara? Izo nzozi ziwe n'aye majambo yiwe bituma barushirizaho kumwanka. Yongera ngo kurota iyindi ya kabiri rero, iyindi nzozi. Yongera kurota izindi nzozi, azirotorera bene se. Ati nongeye kubona izindi nzozi, narose izuba, ukwezi n'inyenyeri 11 binyunamira. Azirotorera se na bene se. Se ubu rero se nawe ni waje. Se aramukankamira ati izo nzozi ni nzozi ki? Aho jewe na nyoko na bakuru bawe tuzoza twikubita inkoro hasi imbere yawe. Bene se bamugirira ishari, ariko se azigama ayo majambo mu mutima wiwe. Reka ngize ngaho mwavyumvise ko byabaye. Inzozi ziwe zateye bene nyina canke bene se kwibaza ivyo bintu nibiki. Tireka reka ivyo bintu ntibikabe. Nari urumva bari mufitiye ishari n'urwanko kubera kundwa na se, noneho ivyo vyovyo bije vyunyura. Hama noneho na se amenye neza yuko nawe nyene azomwikubita imbere, na nyina azomwikubita imbere.
n'abavukana bose. Mwene data uri kunkurikira muri kano kanya, Imana yacu twumva dusenga twizeye, haleluya, ni Imana ikomeye, ni Imana ntawigisha inama, ishira hejuru wishaka kandi n'uwishaka ikamushira hasi. Ni naco gituma utangara uri kurabona ni gute nakantwara, ni gute nakari hejuru yanje ndamurusha amashure yibikiye kada reka hindira agashitsi imbere y'iyo Mana. Iyo nyene ibyo ishaka nibyo bigirwa. Imana idufashe. Hanyuma iyi nkuru uko yabandanije ndi kuri rya jambo y'Imana yavuze ikintu iragishitsa. Ubu turabe ingene izo nzozi za Yosefu zahavuye zishitswa. Mwama dufashe. Turabonye yuko Yosefu yarose inzozi zibiri. Imwe yarose ngo hariho imiganda, ngo umuganda wiwe wari wemye uhagaze, ariko imiganda yindi ngo yari imuzungurutse yunamiye umuganda wiwe. Iyindi ya kabiri yavuga ngo yabonye ngo inyenyeri n'ukwezi, ngo izuba n'ukwezi, ngo n'inyenyeri 11 ngo zose zimwunamiye. Ibyo byose ngo bace baratanga ati ibyo bizobaho ryari? Nshuti, buriya abantu bakwanka barafise ico bakwankira. Yosefu bamwankiye kimwe, bamwankiye ngo nuko akundwa na se. Ikindi bamwankiye izo nzozi yarose kuko zabonekana yuko azohava aba mukuru kubasumba, nabo bakaba abantu bato munsi yiwe. Ibyo vyabariye cyane mu mitima, bumva umenga bakwiye gukora ikintu cyo kwankiriza izo nzozi ntizizoshike. Hariho abandi bakora uko bashoboye kose kugira ngo bagukureho, kuko babona ati uyu ukumenga arakundwa na boss, uyu ukumenga arakundwa, uyu azohava abikindi kintu gikomeye, bakaca bakwankiriza kugira ngo ico kintu ntigishike. Ariko reka ndakubwire ngo iki Imana yavuze kuri wewe nta na kimwe kizokibuza gushika. Imana ishimwe. Bakuru biwe rero barondeye ingene ivyo bintu bobiburabuza ngo ntibishike. Turabe hariya ku murongo w'17 mw'Itanguriro 37 haravuga ngo baravugana bati nguriya karosi araje, nimuze tumwice tumuterere mu rwobo rumwe muri ibi, duheze tuvuge tuti igikoko c'inkazi camuriye, tuze turabe inzozi ziwe uko zizoba. Yo mwami Imana, nshuti nkunda, umuntu wese azokwica akagushira mu kuzimu, uyo nukuri azoba yankirije indoto zawe. Ya migambi yawe yose urupfu ruba rubishize, ruba rufunitse. Urupfu ni rubi. Umuntu agomba kukwankiriza arakwica. Bakuru biwe rero nabo bavuga bati nta kindi cyo tuma inzozi zidashitswa, reka tumwice. Ariko ico batamenye nuko Imana yo mwijuru itakurekuye, bazogira imigambi yo kukwica, bazogira imigambi yo kukugira gute, ariko kukwica ntibizoshoboka kuko data wo mwijuru yakurekuye aho nyene niho bikunda. Imana idufashe. Rero bobo mu mutwe wabo bumva ati nta kindi cyo buzi inzozi kuba nuko yopfa, kandi aho bari babishoboye mu vyumviro vyabo. Baca barabigira uko, baravuga baramwambura impuzu, ya mpuzu wa mwambaro se yari yamuguriye. Aha nasimbye gato ingene se yamutumye ati genda undabire bene nyoko, bene abo muvukana iyo bagiye kuragira ubanshirire ivyo kurya, kandi wongere ugaruke umpa amakuru yabo. Aho rero ntitwasomye ingene yagiye arajuragirika, azimagirika, arondera iyo baragiye hariya mu bugaragwa, arondera iyo bari, ariko arateba arahashika aho bari. Bamubonye rero niho bavuze bati reka tumwice. Mwene data uri kurankurikira, ibaza ingene yaraje bafitiye urukundo kandi abakunda kandi abafitiye n'ingemurano ahawe na se, ariko bakabobo mu mutima we bari bamufitiye ibindi.
uko niko bimeze. ushobora kubana n'abantu mukavukana, ushobora kuba mukwana n'abantu wowe ukabagirira ineza kuko uri ku gikundiro c'Imana, ariko bobo iruhande bakakujyanira insya z'amenyo. Ibyo aha tubibona ko bari abavukanye ba Yosefu, ariko nawe bushaka kuba ufise abavukanyi cyangwa ufise abitwa ngo ni inshuti cyangwa ufise abitwa ngo nababanyi cyangwa ufise abitwa ngo nabo mukorana, ariko bagufitiye inzigo mu mutima, bakwifuriza nabi, urengana bakakujyanira insya z'amenyo. Bitewe n'iki? Bitewe n'ubwitonzi bwawe, bitewe no gukora neza kwawe, bitewe n'uko babona umenga uzohava uwundi muntu. Ishavu n'ishari byose bikabashikako, ariko ntaco bitwaye tuba mw'isi imeze uko nyene, ariko Yesu agenda haturindira. Imana ishimwe. Yosefu rero baca bamwambura ya mpuzu, bamwakira ibyo onye yarazanye yarabagemuriye, baca bamwambura ya mpuzu, ngo baca babaga igitungwa kimwe, baca bajobeka mu maraso ya mpuzu, baca barungikira se kugira ngo bamwumvishe ko umwana yapfuye, yishwe yariwe n'igikoko. Kandi se yarabyumvise, arababara, ararira, araboroga, azi neza ko umwana we yapfuye. Ndagomba mvuge ngo naho bo kugirira inama n'abantu 11, muri abo 11 Yesu azokuramwo abandi bo kugutabara mu buryo bumwe no mu bundi. Kandi Imana ishimwe, buriya naho bakwanka ntibakwanka ku rugenzo rumwe rwaho bokwica. Turabona uwitwa Reyubeni yabagiriye inama ateka basha, reka tureke kumwica, ariko tumuterere mu kinogo, tumuterere mu kinogo, ariko ntitumukoze ko amaboko yacu ngo tumwice umuvukanyi wacu. Oyaye, aho rero ngo yari afise mu mutima yuko muri ico kinogo azoca agenda akamukurayo abo bavukana batabona, akamurungika kwa se aho ko bamwica. Dusomye Bibiliya iratubwira ngo yaciye agenda gusubira kuraba muri caco baho bamusize, ariko ngo asanga atawuriyo, ngo arababara. Tubisoma hariya ku murongo wa 29. Ngo Reyubeni agaruka kuri rwagobo, asanga Yosefu atarimwo, yitantamura ko impuzu ziwe, asubira kuri barumuna be, ati umwana ntakiriyo, none jeho ndakwigwa hehe? Kumbe kwa kundi bamudandaza, bamukure bakamugurisha, irya nama bayigize bayihishije Reyubeni. Reyubeni ntibabimubwiye, iyo babimubwiye ntihari kugaruka kumuraba muri urugobo, ariko bagiriwe inama nande? Bagiriwe inama n'uwitwa Yuda. Yuda yababwiye amajambo meza, yababwiye ati basha, raba naho tumutereye muri uru rugobo azopfirayo, kandi natwe nitwe tuzoba twishe murumuna wacu. Aca aravuga amajambo numvise nyene yanyoheye, yavuze ati none kwica murumuna wacu tuzokuramwo inyunguki? Tuzokuramwo inyunguki kweri? Ngo vyotumarira iki? Ni hariya ku murongo wa 26 haravuga ngo 26, Yuda abarira abo bavukana ati vyotumarira iki kwica mwene data no kumuzimanganya? Enda nimuze tumugure n'abarya b'Ishimayeli, amaboko yacu yoye kumukorako, kuko ari mwene data, tukaba akara kamwe. Baca baramwumvira. Haleluya. Kumbe naho bari uko bangana kose, bose ntibari bafise umutima wo kugomba kumwica. Raba Reyubeni yagombye kwa mutamugobo ntibamwice kuko yarafise umutima wo kumukurayo. Uyu Yuda nawe aravuga ati hehe, naho tumushize mu gobo naho nyene azopfa. Nawe aca avuga ati kabasha, vyotumarira iki kumwica kweri? Reka tufume tumugurisha n'abari abantu bariko barahita, ariko ntaba ari twebwe dukora ku maboko ku buzima bwa mwene data uwo tuvukana kara kamwe. Baca baramukurayo rero, bamukurayo rero ibe natabizi, ariko baramugurisha. Imana ishimwe, Imana ihabwe icubahiro. Inzira z'Imana, navuze nti hagati yuko Imana iba yavuze nico kintu Imana yavuze ko gishika, hari urugendo runini. Kandi izo nzira zose uko zikurikirana ni Imana igenda izica kugira ngo bikunde.
twasomye rero hariya mu itanguriro 45 ingene vyahavuye bishika, inzozi za Yosefu zirashika, inzara iratera mu gihugu bari babamwo, babawubirije kugenda hariya muri Egiputa kubera hoho hari ivyimburwa, hari ibyo kurya byari bikiriyo. Niho rero bashitseyo baciye basanga uyu muntu yitwa Yosefu arabamenya. Oh mana we, arabamenya, arabagumbira, arabibwira ati ni jewe umwa wundi muvukana, ni jewe wa wundi mwagurisha, ni jewe, atariko ntimubabare ko mwangurishije, ahubwo mumenye ko ari Imana yo mu ijuru yabikoze kugira ngo muri iki gihe nzobe kirokora kuri mwebwe. Yesu Kristo we, Imana ishimwe. Za nzozi rero zirashikijwe, kuko aha yaciye ababwira ati genda mubwire data mumubarire ko mwambonye ko ndiho. Kandi si ibyo gusa, ngo aca arababwira n'igikundiro Imana yamuhaye muri ico gihugu ca Egiputa. Yaramubwiye amajambo akomeye, aramubwira ati Imana yarahampezagiriye, Imana yarahampezagiriye, jewe nahindutse nko kuba se wa Farawo. Aho hantu ntitwahasomye, ariko harahari aho avuga neza yuko Imana yamuhaye kugira ikiganza ciza kandi ikamuha nko kuba se wa Farawo. Imana ishimwe. No kuvuga ngo iki, Imana yaciye inzira kandi iraca inzira pe. Ubwa mbere tubonye igihe bamugurishije ku muntu yitwa Potifari. Uyu muntu yitwa Potifari nawe ngo yari umugendanye wa Farawo. Ngo yari umugendanye wa Farawo, ngo yaganza ngo abo kumushibamira. Tubisoma hariya anye mu gice ca 37 ku murongo wa 36. Niho badusobanurira Yosefu bamugurishije ku muntu yitwa Potifari. Uwo Potifari nawe ngo yari umugendanye wa Farawo. Umve rero ingene Imana yagiye imugirira neza. Yosefu Imana yamuteguriye ahantu heza ho gushitswa za ndoto zibaho zizoshikira. Haleluya. Imana ishimwe. Nawe mwene data, indoto zawe data ariko araca inzira yo kugira ngo indoto zawe zishitswe. Yesu nahabwa icubahiro. Iyavuze niyo kwizerwa. Ya yindi yavugana nawe ukabona umenga ntibishoboka, ndakubwira yuko bigiye gushoboka. Haleluya, 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 haleluya. Umwanya vyafashe n'umwanya nyene w'igihe c'Imana iriko irategura ikintu n'ikindi. Ndagomba ndakubwira ikindi. Buriya ntuzukengera umuntu n'umwe. Umuntu wese n'igikoresho c'Imana. Nasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu wese ashobora kuba igikoresho c'Imana. Ni naco gituma tudakwiye gukengera umuntu n'umwe, kuko umuntu Imana yaremye imufise ko ububasha bwo kumukoresha ico ishaka. Uriya muplanto ubona ufise ntumukengere, kuko hariho umunsi azokubera nk'umumarayika w'Imana akagushikana aho toshitse, akakurenganya mu gihe abandi bose ariko arabangira kwinjira. Ivyawe akabishikana hari imbere we utoshikayo. Kubera iki? Kubera Imana yamushize aho akwiye gushika, agashitsa umugambi w'Imana. Haleluya. Mu bavukana ba Yosefu, abo bavukana na Yosefu uko bangana kose, kujya nyene amazina yabo yaratandukanye. Harimwo bamwe Imana yakoresheje. Uyu ukamubwira ati ntimumwice, ahubwo mushiye mu kinogo. Ubundi ati oya, mu kinogo naho nyene apfirayo, ahubwo tumugurishe. Uko nyene niko byagiye bigera. Imana yagukijije gwa rupfu, ikagukura muri ba bantu bari bavuze bati turakwica nta kibuza. Ariko inama yo kugira ngo ntibakwice, ntuzi iyo yavuye, ntuzi iryo jambo warisohoye ninde, ariko Imana ibifise muri abo nyene ibe yifitiyemo abakozi. Imana ishimwe.
mureke dukorera imana, mureke tuvuge imana, mureke tuvuge ugukomera kw'imana n'ubushobozi bwayo. Ariko hagati aho umuntu wese yubahe mwene se, umuntu wese wubaha uwundi. Nshuti, ndagomba kugukeburira kubaha ikiremwa muntu uwo ari we wese. Naba ari uwe muyaya kurabira umwana, umwubahe. Naba ari uyu muntu ubona umenga arakengeretse mu kazi, ntukamukengere. Uyo nyene azokuberaho akamaro, kuko ari ngaho mu gihe Imana imuhaye kubaho. Imana ishimwe. Turavye hariya muri Zaburi 24 haravuga ngo isi niyuhoraho n'ibiyuzuye, isi n'abayibamwo. Imana ishimwe. Ibintu byose nivyuhoraho, kandi Imana bifise ko ubushobozi bwose, kandi bifise kubikoresha byose uko ishaka. Imana nihabwa icubahiro. Yosefu rero turabona ashitse muri ico gihugu, murazi byamushikiye kwa Potifari, murazi byahuriyeho nawe, murazi wa mugore yagomba kumusambanya, umwana nawe akaguma yubaha Imana. Yosefu yagumye yubaha Imana. Imana ishimwe. Aguma amenya ati naho ndaha Imana iri kumwe nanje. Mugoba ati hamwe bamutati naho ndaha Imana irantabara. Abonera aratabawe kweri. Abonye bamugurishije ati ntaco bitwaye, uhoraho turajana. Haleluya. Nawe nshuti yanje, ahantu hose uri, menya kugarda ubutunzi wahawe ariko gakiza. Naho woja hehe, naho wamugobora ungana gute, agakiza k'Imana ukagumane, kuko uyu Yesu niwe azogenda akugururira umuryango, akugururira umuryango. Kandi ico nshima Imana nuko Imana idacegwa. Nta saha nimwe Imana icegwa. Imana ishimwe. Imana ikomeye yagukijije urupfu. Ndagomba gusurinya ako kantu. Umuntu w'umwansi nugukuraho akakwica, kuko amaze kukwica imigambi yawe yose biheze. Ariko ikintu cyose kugira namba kujana mu gasho, namba kujana hehe, namba agucisha mu bintu nta ngorane, kuko byose niba uri kumwe n'umwami bado unaishi, uriho ufise ubuzima. Rero ubwo buzima buri muri wewe, byose bizokuguruka mu gihe cyabyo. Imana nihabwa icubahiro. Yosefu bambe agirirwa ikiganza ciza n'Imana, kuko yagomba gushitsa ivyo yavuze. Yosefu aronka position nziza muri Egiputa. Yosefu Imana iramukuza cyane mu buryo bukomeye. Kandi urambye ukuntu Imana yamukujije justement mu buryo bw'uko yari mu kibanza ciza cyo gufasha bene nyina. Erega none udafise abandi bo wafashisha iki? Hariho umuntu ashaka gukundana mugabo gakundana utagira icubaha. Canke naho hariho igihe ushobora kuba mukundana n'umuntu uti nakayomfasha, mugabo atabubasha direct ufise bwo kugurura reporte hariya na hariya, kugurura imiryango. Ariko Yosefu yarari ahantu ashobora kugurura imiryango hariya na hariya, bene nyina bose bakaronka icyo bakora, bene nyina bakaronka kuba ahantu heza. Hariho ijambo ryanryoheye rindi Farao yabwiye Yosefu, aramubwira ati bene nyoko baje, abamuvukana baje, none rero bahereze ingamiya, bahereze ibindi byose bikenerwa, bagende bazane imiryango yabo, bazane abo basize hariya bose babazane, tubesitare ahantu heza ho kuba. Acara bavuga kandi ati ngo yamara ngo mubabwire ngo ntibicuze canke bababare ibintu byabo bazoba basize, ngo kuko ngo hano muri kino gihugu ngo bazoharonkayo ibyiza byiza. Haleluya. Iryo jambo ryanezereye cyane. Ngo hari igihe ushobora kwimuka ukagenda ahantu ukiyumvira uti none gabasha iyi nzu yanje nzoyisiga, izi meuble zanje kweri nzozisiga, bizogenda gute ninagenda, none nzobiterura byose nabitware, mbega bizogenda gute? Ariko mumenye neza yuko umuntu yimuka buriya hari igihe
udashobora gutekera byose nk'uko wabyifuza. Ariko kandi uyu nawe arabimenya, Farawo arabimenya ati bashobora kuba bari bafise amazu meza meza ntawe ubizi, bashobora kuba bari bafise ibintu vyiza hariya, atariko mubabwire muti ntimubiririre, ntimubabare ibyo muzoba musize, aha muzoronka ibindi vyiza cane bisumba. Oh mana we, baca bararemeshwa, mwamara baramesha, arababwira ati reka reka ntibagire ikintu na kimwe mwiganyira ku vy'ivyo muzoba musize, aha muzoronka ibyiza byinshi. Mwene data, uku niko vyabaye. Umuryango wa Yosefu, abo bavukana na se na nyina, baraza arabacumbikira, abereka aho kuba, abereka abaha n'ibibatunga. Ndetse si ibyo gusa, n'akazi yabahaye, kuko Farawo yaravuze ati babaze mbega bafise métier iyihe, bazi iki? Hanyuma rero basanga ngo nabungere, ngo Farawo acavuga ati nanje nzobashira kuba abungere b'imikuku yanje. Nimwabisoma muzogenda murabibona ingene umwami yaciye avuga kandi ati aba tuzobaha akazi keza. Kandi nivyo niko vyabaye, bararonse akazi keza. None rero uku niko Yosefu baje baramwunamira. Haleluya! Kuko Imana yari yaravuze ati izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 byose mbonye vyikubita hasi imbere yanje. Bisobanurwa ngo papa na mama n'abo tuvukana bose bazonyunamira, bazoza imbere yanje banyikubita imbere. Niko vyabaye. Yosefu acaba uwo kubatabara. Ndagomba mvuge nti twizere Imana, iravuga bikaba, iravuga bigashitswa. Ariko niba bitarashika ivy'Imana yakubariye, ni wihangane kandi birindire. Mbere ni wabona uri kuraca ahantu ubone yuko vya bindi bisa n'ivyibagiranywe, ndakubwira nti humura, vyibagiranywe kuri wewe, ariko ku Mana yabivuze ntivyibagiranywe. Haleluya! Ku Mana yabivuze ntivyibagiranywe. Iyo abavyibagiranywe Yosefu abonye bamutereye mu rwagobo, yari kubabara akavuga ati vya bindi Imana yavuga c'est fini. Canke abonye bamushoye, bamujanye, bamuguza amafaranga, yari kuvuga ati nta kundi. Ariko Imana Data wa twese ahoraho, icubahiro nikimugarukeko. Baraje baramwunamira nk'uko Imana yari yarabivuze. Kandi yababwiye ati nimurabe, inzara muri ico gihugu imaze imyaka 2, kandi haca hasiga n'indi myaka 5 y'inzara. None rero nimuze ndabatabare, ndabakize, ndabaha ibyo kurya, ndabatunge. Kandi niko vyabaye. Rero turashimiye Imana Data wa twese. Aya majambo agukomeze mwene data, nanje yarankomeje kandi azoshishikara nkomeza. Akomeze ingenzi ziriko ziraje Siyoni, ikomeze aya majambo, akomeze abafisa ivyo bavuganye n'Imana. Haleluya! Ugumye kuco wavuganye n'Imana, giteba canke gitebuka, wewe gusa Kristo Yesu agufate, ntuve mu murongo, ntuve ku Mana. Kuko niwaguma ku Mana niho uzobona vyose uko bigenda birakurikirana. Ariko niwayivako mwene data, d'abord ntuzoba ukimenya gusesangura ibihe, ngo umenye ngo iki gihe ngeze ndiko ndegereza amasezerano, canke naho ivy'Imana yavuze vyaheze. Utari maso mu buryo bw'impwemu, nta n'ibyo uzomenya. Ariko Imana idufashe tugume duhagaze mu masezerano, kugira ngo ivy'Umwami Imana yadusezeraniye byose tubirindire. N'aya majambo nariko ndagomba kugira gusa turemeshanirize muri aya majambo, ngo hagati y'inzozi Imana yakubwiye na kutimia kw'izo nzozi, canke no gushitswa kw'izo nzozi, hari umwanya munini. Rero umwanya uri uyu munsi ntawe nzi, ariko aho hose ugeze wige kwishimira Imana no kuyizera no kuyirindira. Imana yabanye na Yosefu, niyo Mana iri kumwe nawe uyu munsi.
imana yatabaye yosefu niyo mana igutabara uyu munsi. Imana yahishije abamwanka yosefu nawe guhishe abakwanka uyu munsi mu izina rya Yesu. N'abakwanka nabo hariho umunsi bazobona ati twarihenze, kumbe twabaye abakozi b'Imana. Kuko aba barumuna bakuru ba yosefu bageze igihe baravuga ati nukuri none iyo tutamugurisha yari gushika ino gute. Rero Imana ishimwe, Imana ishimwe. Buriya iyo umaze gusobanukirwa ingene Imana ikora, nta n'inzigo wogirira abakugiriye nabi. Oya, abo bose witwa ngo bakugiriye nabi bari abakozi b'Imana mu gihe cabo. Rero ntukabashavurire, ariko urabe Imana n'ivyo iriko irashitsa ku ruhande rwawe, niho inzigo izohava, kwihora bikahava. Mbega wihora kubera iki? Nshuti mwene data, umviriza Yesu Kristo. Iri jambo ndakwinginga ngo uhora hari gufashirizemwo agukureho ku rwagwango ufitiye abakugiriye nabi. Yosefu yarabahumurije, arabahumuriza, arababwira ati si mwebwe ariko ni Imana yabikoze kugira ngo muri kino gihe mbene ngaha. Nawe rero uhindukize amaso urabe bariya bose ubona ko bakugiriye nabi, bamwe bahora uharura ngo bakugiriye nabi, eka da, ahubwo nushima Imana kuko Imana yabakoresheje kugira ngo igushitse ku vyagushikije ku uyu munsi n'ivyo izogushitsa ko bindi nk'uko amasezerano yayo ari. Imana yo mw'ijuru iguhezagire. Amena. Data, turagushimiye kubw'ijambo ryawe, turagushimiye ko uri Imana yo kwizerwa, uravuga no gushikiza isaha uracavuga kandi urashitse amasezerano yawe. Turabigushimiye kuri umwami wo kwizigirwa, nuko vyura imitima ya bene data. Umuntu wese yari yavuye mu kwitega ibyo wamusezeraniye, usubire umwongereze inkomezi, agaruke mu kwizera Imana. Urakoze kuko ubikora gutyo, ni mu izina ryawe ryera Kristo Yesu. Amena. Mwami Imana bahezegire. Ishene turiko ni shene Habonayo, kandi nomero za telefone ni +46 768 0065 46. Data wa twese abahe umugisha mwese. Amena.